Shima muri no sinama cha muri byinshi ibinezera nibimbabaza uko biri kose zamashima Imana nta kimwe kibera ubusa sinzotinya Isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi isaminanira kuri 92 n'ibice bitandatu aho mwama mushishikara mudukurikirana haba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no kuri FM kuri 92 n'ibice bitandatu nkuko musanzwe mubimenyere muri kumwe rero na Deborah Ntakisumba aho tugiye kuganira canke kuyaga kuri tumwe n'utundi na cane cane tubona hano ku isi canke tugenda ducamwo hano kuri nosi y'abazima. Rero ni indirimbo zitandukanye na cane cane indirimbo dusanzwe tumenyereye kakarimbo kariko karavuga na karirimbo kuwitwa Sauda Mboneko yaririmbye avuga ati sinzotinya ibica intege ngo nzamashima Imana. Rero reka tubandanye tugakurikirana gutyo mushishikare kubona kumwe natwe ariko abariko baratwumviriza kuri 92 n'ibice bitandatu reka ndabahamagarire no kuja ku mbuga ngurukana bumenyi zacu aho mushobora kudukurikirana ikibiriraho gutyo mukabandanya muryoherwa. Mashima ikanagoba mubingoye isimana izinaje iramunda cyane rwose kamaso yanje atacari kubona isimana Ukamatwi yanje atacari kumva fisi Imana ingirira neza
sinzotinya nzamashima ikantaboba mubingoye. Turiko turumva iyo ndirimbo yaririmbwe na Sauda Mboneko, turumva ngo sinzotinya ibinca intege. Reka ndabamenyesha yuko tugiye kuganira ku majambo canke ikibazo kivuga giti gute twoshobora kuvuga ngo uruhombo ntiruraba ubunini bw'umutahe umuntu afise. Ico ni kibazo gihambaye cyane aho umuntu ashobora kwiyumvira ati mbega ibi nahomvye biri gute nkuko Sauda Mboneko ariko araririmba ino ndirimbo ngo sinzotinya ibinca intege. Ni ijambo ryo kurema, umuntu arakwiye kurema nkuko tugiye kuvyagura muri kino kiyago cacu. Izi vyanje iramunda cyane rwose, sinzotinya nzamashima ikantaboba mubingoye. Fisimana izi vyanje iramunda cyane rwose. Tuvuze rero ngo gute twoshobora kuvuga ngo uruhombo ntiruraba ubunini bw'umutahe umuntu afise. Abahinga mu bijanye mu by'ubuzima n'indero ndetse no mu byo iterambere baratubwira ko uruhombo ari ugutsindwa canke kutaronka ivyo umuntu yari yiteze, na cane cane mu bikorwa by'iterambere canke mu buzima bwiwe kubura ivyo yarafise. Aha turumva yuko iyo umuntu ahomvye ntushobora kuvuga ngo nahomvye utarufise ivyo bintu wahomvye. Ariko benshi barakunda gukina amadiri ugasanga hari ikintu batashoboye gushikako canke barakunda gukina amadiri canke bakunda gukoresha ijambo ngwidiri. Barakunda guteka imitwe aho bazigati nditeguye kuzokora igikorwa hariya naho ntaragikora ico gikorwa ati nditeze kuzoronka uburyo bungana ukunoko. Abahinga rero baratubwira yuko umuntu bidakwiye ko aca yihebura kiganyira mu gihe ivyo yategekanya gukora canke mu gihe iryo diri ritashoboye gukunda ritakunze ngo ashobore kuronka ivyo yari yiteze. Baratubwira yuko bisaba kwihangana. Rero bariko baravuga bati ngo umuntu ahomba ico yari afise, na cyane cyane turashobora kuvyiga ko kuko ntushobora kuvuga ngo nahomvye bigutere gushuha umutwe canke kubona ko wocu ukora ibibi kubwo guhomba kandi utari bwamare kubona neza na neza ko wacakiriye mu minwe. Baratubwira rero abahinga ko uruhombo ngo ntirupima ico umuntu afise, rupima ico umuntu ashoboye kuvamo. Murumva yuko umuntu ubwo n'uruhombo urashobora kuba ufise idiri canke ihangiro ryo kuja gukora igikorwa kwa naka canke gukorana ibikorwa na naka ukitegayo amahera atandukanye canke ibindi, ariko baratubwira ati biduhe kuba twokwihangana naho uruhombo ari ikintu umuntu afise canke ikintu umuntu ashobora kuba yovamo. Baratubwira kandi ko uwukoresha uruhombo nk'intambwe ararengera umutahe yatakaje. Ni kuvuga umuntu arashobora guhomba uruhombo aharuye agashobora kwiyihebura ati none ahaye jewe nshobora kubigenza gute. Ni kuvuga umuntu guhomba bisigura yuko ari ugutakaza. Rero uruhombo rero umuntu atakaza ikintu na cane cane yarafise. Aho wamuye samanibuka vyinshi wankoreye urukundo rwawe nako ruririmba muri byose ndamangushima sinzotinya nzamashima ikanda boba izi vyanje
reka muri kano kanya nifurize umunsi mwiza canke umugoroba mwiza ugwaruka rwose ruriko ruradukurikirana na cane cane ugwaruka rwashoboye gutahura ibijanye no kwiteza imbere rutakiziga ko abavyeyi canke imiryango canke inshuti aribo babwiriza kugira ico bashobora kuba fumbatiza mu minwe. Reka ndabifurize kuroranikwa mu bikorwa byanyu vyose vy'iterambere, nibuka na Floride Ibuhayira aho uri hose mu mirimo yawe aho uriko urayicangacanga. Reka nsabe Imana ishobore kukuja imbere gutyo ushobore kubandanya witeza imbere. Nje nibuka rero na Gahimbare Josiane asanzwe ari uwo mu muryango w'abatwa mu muryango w'abatwa asanzwe yiteza imbere mu bijanye no kurima igiterwa c'ikibonobono aho yashoboye kandi no kutuganiriza hano kwisamirizi ukuntu ariko ariteza imbere na cane cane yiteze kwinjira mu imbona kazoza yisunze kuri uwo mugambi wiwe w'ikibonobono. Reka abariko baradukurikirana mwese aho muri hose tubifurize kuroranirwa mu bikorwa byanyu by'iterambere, ariko ndabasabe yuko mutohagarara cyane cyane ku ruhombo ngo rushobore kubatuma ko mwokwihebura ngo mwiganyire ngo ubuzima burahagaze. Nkuko turiko turavyumva turiko tubandanya tuganira nkuko abahinga bagenda baduhanura mu bijanye n'ukuntu umuntu ashobora kwifata igihe yahuye n'uruhombo. amashima ikanagoba mubigoye isimana izi vyanje irankunda cane rwose irankunda cane rwose mwami Imana nzokwama gushima iwe watumye mwami Imana nzokwama gushima wangiriye neza nzokwama gushima wakuye menyo y'abatwenzi nzokwama gushima. Reka aka kanya kandi kabe nakanya ko gutasha canke kwibutsa canke kumenyesha abakunzi ba Radio Televiziyo Burundi Bwiza ikorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kabe nakaryo ko kubabwira yuko turi kumwe namwe na cane cane abakunda kutwereka yuko bari kumwe natwe mu kuduha commentaire no kudufasha mu bijanye n'amapartage. Reka nibuke Emmanuel ngaho mu Rubirizi na Adele ngaho mu Rubirizi batazira mugeni, ndazi yuko uheruka kugira mariage. Reka ndakwifurize kuroranirwa ngaho mu rugo rwawe. Nibuke na Brian na Emmanuel Nkunzimana aho oye kumuberure. Reka ndabifurize kuryoherwa na RTBB yanyu. Reka nifurize kandi umugoroba mwiza abariko baradukurikirana bari mu mahanga na cane cane abarundi mwagiye kurondera ubuzima kugira ngo mushobore kwinjira mu mbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo mushobore kwiteza imbere. Reka rero tubandanye, uyu n'umuririmbyi Sauda Mboneko ngo sinzotinya ibinca intege bisigurike. Nigwa ruhombo turiko turavuga iyo umuntu ashoboye guhura n'uruhombo mu byo yari afise canke mu byo yari yiteze kuronka. Mwumvise yuko ariko aririmba Sauda Mboneko ariko aririmba yuko ngo sinzotinya ibinca intege. Birakwiye ko rero uruhombo ugwa ariko gose umuntu ashobora kugira ko rutomutera gucika intege. Rero reka tubandanye nivyo abahinga bashoboye kugenda batubwira canke batwigisha aho bavuga ngo baratubwira bati igihombo ngo ni cyakanya gato ariko ntigitume duca duheba ico twubatse canke ivyo twariko dukora mu byo kwiteza imbere. Baratubwira kandi ngo iyo umuntu agize uruhombo ntakwiye kwihuta gufata ingingo canke ngo yiyahure, ahubwo ngo akwiye kubanza gusuzuma icugo ruhombo ico gwavuye ko canke ukuntu bigiye kugenda agatunganya ico yasigaranye akiga nico
yokora. Abahinga kandi barabandanya batubwira bati ngo abantu barakwiye ngo ubuzima umuntu abamwo ngo bugenda buyumbayumba ngo baratubwira abahinga batubwira ko ubuzima butagenda butumbereye neza na neza nk'uko umuntu abishaka. Uruhombo ngo si iherezo ahubwo ni icigwa, bigasaba ko umuntu agira ukwihangana kugira ngo ashike kure naho aba yaraciye muri urwo ruhombo. Murumva yuko ari impanuro ziryoshe cyane canke impanuro zishobora gufasha umuntu uwo ari we wese, kuko umuntu arashobora gutangura agakora umugambi, dufate ugasanga wa mugambi kubera ko atawize neza ugasanga aciye awuheba, canke bigaca bimuha kuca yicara ngo nzojya bampaye canke ngo nzokora bampaye canke bamfumbatije mu minwe. Ariko rero baratubwira yuko iyo umuntu yagize uruhombo ngo ntibikwiye ko aca yihebura, yiganyire canke yangaze umutima canke bimuhe kuba yo kwiyahura, ngo yibuke yuko ubuzima butigera butumbera nk'uko umuntu abishaka. Murumva yuko rero ari inyigisho ziryoshe cyane, inyigisho z'abahinga mu bijanye n'indero canke n'ubuzima canke mu bijanye n'ivyo iterambere. Baratubwira kandi ko ngo abantu kenshi barihebura bagahagarika urugendo barimwo. Aha cyane cyane baravuga ku bijanye urugendo rwo mu byo iterambere, kuko umuntu ntashobora guhomba ibintu bitari ibyo mu iterambere. Icyo umuntu afise cyose egara yuko ari ikimujana mu iterambere ryiwe. Baratubwira ko uruhombo ngo rudashobora kumutuma ashobora guhagarika urugendo arimwo. Uruhombo rumwe ngo nibisigura kuca umuntu yihebura akiganyira agashobora kwiyahura. Kandi baratubwira ko uruhombo ruba ku muntu nibisigura ko ubuzima bwarangiye. Baratubwira ko kandi ngo agaciro k'umuntu karuta ivyo umuntu afise canke ivyo umuntu atunze. Nivyo rero nariko ndababwira, iyo umuntu rero yagize uruhombo nibisigura ko ubuzima bwiwe bwaciye buhagarara. Baratubwira yuko ivyo umuntu afise vyose birutwa n'ubuzima bw'umuntu afise. Akenshi abantu barakunda kwihagarara ko birakwiye ko umuntu yihagarara ko igihe yahuye n'ingorane canke yahuye n'uruhombo. Barakunda kuvuga bati ngo kuba ngize uruhombo si ubuzima buhagaze. Abandi nabo barakunda guhagarika umutima bashikiwe na surprise. Dubifate surprise yo guhagarikwa mu kazi utari uvyiteguriye, ukaza wumva ngo birakwiye ko uhagarika kubera yuko ibikorwa ibi n'ibi byaheze uku nuku, kandi wari witeze ko ari akazi kumbure uzomaramwo imyaka ningahe kugira ngo ushobore kwiteza imbere, ariko ugashikirwa n'ikintu cagiturumbuka ngo burya turabona yuko ushobora guhagarika akazi bivanye nuko akazi kagabanutse canke gutyo. Ni kuvuga mu mirimo itandukanye akenshi barakunda kugabanya abakozi kubera yuko ibikorwa byashoboye kugabanuka. Rero kenshi abantu rero barakunda guca bavuga bati ngo kuba uru ruhombo ndarugize canke kuba aka kazi gahagaze canke kuba ibi bibaye suko ubuzima bwanje burangiye. Ati ngufu ndacazifise, amaboko ndacayafise, umutwe wo guteka ndacawufise, ati ubuzima iwanje buracabandanya. Rero iyi ni ntumbero y'umuntu canke ni ukwiremesha k'umuntu. Ukwiremesha rero k'umuntu birakwiye ko rero umuntu yiremesha, kuko utiremesheje kenshi dukunda kumva ngo naka yiyahuye. Ivyo rero biba vyavuye ku kwihebura k'umuntu, kwiganyira, kwicuza igituma abaye kw'isi. Rero iyo umuntu amaze kwiyumvamwo ko ubuzima akibufise, ni kuvuga ko ukwihebura naho kuza kumuganza muri we. Ubuzima ashishikara abandanya kuburondera.
baratubwira kandi ko ng'uruhombo mu muryango baratanga n'akarorero uruhombo mu muryango nk'akarorero umumama arashobora kwibaruka umwana akaba arafuye gutyo ntibisigura yuko urugo ruca ruhagarara canke ntibisigura yuko baca bareka kurondoka kugira ngo bashobore kugira abana babakomokako. Murumva yuko kubera yuko babandanya bizigira n'ibizoza niho uvuga ko igikorwa babandanya bagikora kugira ngo bashobore kuba borondoka. Reka rero tubandanye dukurikirana kano karirimbo ariko saka konyene n'utundi turirimbo kuri RTBB turadufise gutyo mushishikare kubandanya kumwe natwe mudukurikirana haba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi hose. Ariko kuba ariko baradukurikirana murashobora kuduha ubutumwa gutyo dushishikare tubona ko muri ko mudukurikirana 5 kuri 5. Ndabibutse yuko muri kumwe na Deborah Ntakisumba hano kwisamiriza ivyiza vy'u Burundi ndetse mukaba muri ko muradukurikirana no ku mbuga ngurukana bumenyi. Amen. Uwo muririmbyi rero Sauda Mboneko birumvikana ko yari kumwe n'umufasha we kubataraja kuri YouTube kugira ngo bashobore gukurikirana ugo ruririmbo yari kumwe n'umugabo wiwe nawe sundi ni Femi Dojaba. Urundi bwacu gahugu keza sakwa mahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abasi bawe akanibona waratemye niwatemagaye iyakuremye irakubona katikateretswe n'Imana kadahenukwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe imaniruka ikakuhezanira gahugu kacu kiteka orekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura ugutera
kwiteza imbere. Ese itoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza itunga ryawe, ibiyaya imyonga n'inzuzi, ibiyaga na Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo, ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Arundi twese twijukira ibikorwa vyo soko y'amajambere, maze umwimbu ube mwinshi, amahinguriro yiyongere. Muri wikende abana bawe mu ntara zose barasayangana, mu nkino hamwe n'utugenegene, mu biteramo by'abaririmbyi, ese abatimbo mu kuvuza ingoma bahayagiza ico kama. Hari n'abava mu mihindo y'isi baje kuraba ubwiza bwawe. Gahuruka iteka torekira intambara. ngo gahugu keza, ngo gahugu kacu. Uwo nawe ni Femi Dujaba mu ndirimbo yiwe yo guhayagiza igihugu ciwe c'amavukiro, igihugu c'u Burundi, aho iyo ndirimbo irimwo amajambo meza aryoshe, amajambo ashobora kugira ico abwiye abarundi bose bakunda na cane cane igihugu cabo c'amavukiro. Ni Femi Dujaba rero ariko atubwira ati ngo barundi twese dukunde ibikorwa kuko ari ryo soko ry'amajambere. Mugihe rero umurundi canke umuntu wese yitwararitse ibijanye no kwitegurira canke kwiteza imbere agakora ibikorwa bitandukanye, iyo umuntu yagize ibikorwa ajana n'uruhombo. Ntibisigura rero ko iyo umuntu yahuye n'uruhombo ntibisigura ko aca yibura ngo yiganyire, nk'uko abahinga mu bijanye n'indero canke mu bijanye n'ubuzima ndetse n'ivy'iterambere bagenda babitubwira. Baratubwira kandi abahinga ko uruhombo ngo ni ishure, ariko ngo ishure ngo ritagira impamyabushobozi. Iyo umuntu ahuye n'uruhombo canke yagize uruhombo, iyo umuntu rero yahuye n'uruhombo birasigura yuko adashobora kuca yihebura ngo yiganyire gutyo ngo ashobore kuvuga ko ubuzima bwahagaze canke vyarangiye ngo karabaye. Iyo ntishobora kuvugwa ku muntu agifise ubuzima akiri kw'isi y'abazima. Rero murumva yuko abahinga bafise ivyo bagenda baduhanura ko kugira ngo umuntu yumve yuko abwirizwa kwiga ku ruhombo rwiwe rwashoboye kuboneka, gutyo bimuhe kugira intege zo kubandanya yiga ukuntu ashobora guhinyanyura ubwo ruhombo rwiwe. Canibuka igihe kiraho aho nariko ndabwira
umugenzi wanje ati jewe inkoko zashoboye kumfana ko zirafa zose, mbega none ndabihebe ko rigize rya mbere rya kabiri shobore kubiheba cyane. Ndibuka icyo gihe yarambariye ati oya ntubiheba, ahubwo ubwirizwa guhamagara uwuzi ibijyanye no korora izo nkoko kugira ngo ushobore kubandanya witeza imbere, kugira ngo ihangiro ufise ryo korora izo nkoko aho wifuza gushika kubwo korora izo nkoko kugira ngo ushobore kurishikako. Ni uvuga yuko nashoboye guca mpindura ati reka mpindure mu bijyanye no korora ingurube kugira ngo shobore kuraba neza na neza ko naho bidashobora kuyanzara. Ariko naho nahevye izo nkoko muri jewe ndavuga nti kabuki abandi bashobora korora inkoko bakavyamamaza, kabuki nanje ngifise ubuzima, ngifise amaboko yo gukora, ngifise umutwe, kabuki noheba. Naravuze yuko inkoko naho zashoboye kumerako ko ntegerezwa kubandanya kugira ngo shobore kubona ko nshitse mu rugero rw'abandi canke nshoboye gukurikira abandi, kuko ntushobora guheba ikintu ngo uvuge ngo nahuye n'uruhombo gute na gute ngo wihebure wiganyire ryari rimwe canke kabiri ngo ushobore kwihebura ngo wiganyire naho umutaha bari munini washoboye guhomba. Manza wige mbega kabuki naka abitungiyemwo, kabuki naka bimushikanye ku yindi ntambwe, manza uvyige rero. Niyo mpamvu batubwira yuko uruhombo ari icigwa, uruhombo ari ishure, ariko ngo ishure ritafise impamya bushobozi. Narabandanije muri ubwo bumenyi bwanje canke muri uko kwiteza imbere kwanje, ndabandanya ndorora ingurube zibiri zose zirafa, ariko ndavuga nti aha simpagarikira ngaha zibiri zarafuye n'iyindi irasubira irafa, ariko ndavuga nti sinshobora gutahura impamvu izi ngurube zigenda ziriko zirafa. Narabandanije ku buryo nshobora kuvuga ati aha simpagarika, gushika none munsi sinahagaritse. Ni kuvuga yuko rero umuntu nashobora guhagarika ngo byagenze uko ngo acahagarika byanke pepe ku buryo ashobora kuba yobura icyo ashobora kuba yokora muri ibyo bintu byashoboye kuba bimutera uruhombo. Rero baratubwira yuko kuba umuntu ahura n'uruhombo si urufu, si ubuzima buhagaze. Nizo nyigisho rero batubwira ko umuntu iminsi yose kwama yihagarara ko akabona ko uruhombo mu buzima bitatuma ko umuntu aca atakaza kwangaza umutima. Reka rero nibutse yuko mwari kumwe na Deborah Nakisumba, tukaba twariko tuganira ku bijanye n'ukuntu umuntu ashobora kwibaza ati mbega uruhombo rurashobora kuvugwa ko rutorabwa ubunini bw'umutahe umuntu yashoboye gutakaza. Ni uvuga ikintu cyose utakaje wari ufise, fata ko ari uruhombo. Nimba ari amahera menshi, nimba ari ikintu cyari kidaya amahera menshi, canke ari ikintu cyari kidaya uburyo buke, vuga ati nahuye n'uruhombo. Kuko nimba cyari kigugwa amahera 1000 ukaba wagitakaje, vuga ati n'uruhombo. Ariko nibigutere kuba wovuga ati ubuzima buraheze, ubuzima burarangiye, ndacitse intege. Kuko umuntu atakaza ico yarafise. Aho mu mahanga bariko barondera ubuzima, reka ndabifurize kuroranirwa mu buzima bwanyu, ndabifurize guca bugufi mu mahanga murimwo kugira ngo muze mushike amahoro, canke muze mwitwe ko muri mu gihugu canyu c'amavukiro, imiryango yanyu ibabona na cyane cyane ibona n'iterambere ryanyu. Reka RTBB ibipfurize kuroranirwa mwebwe mwese muriko mwiteza imbere, abadukurikiranye canke abariko bashishikara kudukurikirana. Nifurize kuroranirwa abari mu muryango w'aba Arkebran bashishikara kwigisha ibijanye nuko abarundi canke abanyafrika bashobora kuba bo kwiyumvamwo ko
batohagarara ku moko canke ku biki n'ibiki bigisha kubijanye no kuja hamwe mu kwiteza imbere kugira ngo baharanire kwinjira mu mbona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Reka nifurize kandi kuroranirwa ku bari mu muryango w'abasatirizi b'akarere aho bari hose bariko badukurikirana ndetse n'abadukurikirana baciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri RTBB. Reka ndabifurize kuroranirwa mu byo mukoramwo mu byo mukora vyose. Ndazi yuko hari imigwi myinshi itandukanye igenda ishigikira mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, bagenda bateza imbere canke bafasha bakabona bantaho nikora canke bakabona bamwe n'abandi mu bijanye n'ukuntu bashobora kubashigikira. Reka mwese aho muri hose ntarinze kubadondagura kuri RTBB, reka tubifurije kuroranirwa mu byo mukoramwo byose, mu byo murondereramwo byose mu bijanye no kwiteza imbere. Reka tubifurize kuroranirwa mwese RTBB irabakunda. Radio televiziyo RTBB turakunda cyane bivuye ku mutima, ibiganiro byawe bidushika kunyota. Radio televiziyo RTBB, radio televiziyo RTBB turakunda cyane.